wagira kabiri umenga nari ndamuzi nawe pastor ndabashimiye cyane Imana ibahezagiye cyane Imana bakomeze gose rero ndashimye ko Imana yemeye ko nza ngaha ko tugiye dusangira ijambo ry'Imana je ndi umuganga kandi nkaba ndi n'umupolisi ega abapolisi barakizwa haleluya ngo abapolisi barakizwa mu izina rya Yesu amen rero nkabashimye Imana rero ko naje ngaha akanya narabisengeye kandi by'ukuri witege tugomba kuvugana ku bintu bijanye n'amasezerano ibintu by'Imana ni ibintu bihambaye cyane gose kandi utabigenzemo nk'uko Imana ishaka urandika kane kuzura amasezerano kuzura wabwa ati none ubuzima bw'uno muntu ko budahinduka ubuzima bwiwe ko budasa n'ibi byanditse ngaha ntimurigera mubona umuntu je naba nihweje nkaraba ugasanga umuntu amagogwa yavukiyemo akayarongoregwamwo akayabyariramwo bakayamuhamba ukavuga none ibi ni iby'Imana ibi Imana je yampamagaye isuko ndayizi ngomba ndakubwira inyifato y'abanyamasezerano ingene imeze mumvirize neza tubaye dusome Zaburi ya 40 ndakunda Zaburi Yesu nashimwe somo muri Zaburi ya 40 baza gusoma ijambo ry'Imana cyane narorereye uhoraho nihanganye antega ugutwi yumva ugutakamba kwanje kandi ankura mu bwobo bw'amahonero no mu ishayo y'ivyondo ashira ibirenge vyanje ku rutare ashigikira intambuko zanje tuvuge ngo amen uwo muntu yari mu vyondo ari mu magogwa mugabo acarindira uhoraho agize gute yihanganye muri ubu bwami bw'Imana unaniwe kwihangana cuseze si ibyo guhinda gusa si ibyo gutamba narabonye umuntu atamba mu isengero agacata gutamba no muri Havana uwo muntu twasenga hamwe agasirimba hanyuma hariho ahantu batambira hitwa Havana hajya ndavuga none nahajya arinjirayo naharinjirayo oya Imana ni mwijurira kuraba ikirabira gutya ati none uyu muntu yiteze amasezerano ariko yitwara gute Aya sinavuze imyaka kubera ubusa narabonye Imana twagendanye gushika uno munsi ivyo ndababwira nivyo natize conclusion mvuga nti kumbe kugira ngo Imana yuzuze ibintu hari ivyo nawe wuzuza ndiko turavuga ibitangaza Imana ikora ikagukiza ni byiza cyane mugabo hari amasezerano Imana iguha ineze iyo wayinezerewe iyo uri kuratambira Imana iyo uri mwishengero uri mu gikorane ugomba kuvuga ati mwana ndanezerewe nzokubwira iki niki banza mumenye hari ubwoko bubiri bw'amasezerano nimba ndiko tabigisha ngaha ndagusaba mu izina rya Yesu utega amatwi cyane kandi byo ndakubwira witumbereze kuzurirabisha hari ubwoko bubiri bw'amasezerano utegerezwa guca ubumenya wewe mujene mu mama mu papa umuntu waje ngaha muri ndashengera hariho ko akizwa agakorera Imana abantu bakagira umugisha kubwiwe ntiyabyemera ariko aragenda n'imodoka gucyaha cyaha zindi modoka ikimutwara ku kuboko gukorokera nkariya bagenda aravuga Yesu akoresheje kubamva umugabo kuryo kwaragiye kubera ategerezwa kugira gute ategerezwa kwikorera Yesu ashimwe nagomba ntagiye mu majambo menshi wiyumvire
mbega jewe ibintu Imana yamvuze ko nibihe, inyifato nkwiye kugira ni iyihe jewe, kuko ntivyerera inzara. Subiramwo, amasezerano ari ubwoko bubiri. Hariho amasezerano kandi aya mbere akomeye ni isezerano twahawe ko Yesu azoza kudutora akadutwara hariya hejuru. Iryo niryo risumba yose. Akaba n'isezerano ryo kuramba, ryo kubaho ngaha ku isi tumeze nk'uko Imana ibishaka. Mugabo imbere yuko tuja mu ijuru, ngomba ndakubwire ingene ivy'Imana yavuze vyuzura ngaha, inyifato ukwiye gufata wewe. Yesu ashimwe. Bisoma muri Bibiliya. Icambere ndababwira ibintu bitandatu, abandika mwandike, abumviriza mwumvirize, ntaco. Mugabo icambere coco, banza urabe inyuma, urabe ivy'Imana yakoze. Wibuke abantu mungana, wibuke aho yakurenganije, wibuke bya bintu byose yagukoreye, uce ugirira confiance Imana, uvuga uti bwa bundi nibi yamvuze ko bizoshika. Aha turasoma muri Bibiliya, dusome usubira mu Vyagezwe. Igice ca 11 umurongo wa 4, yasoma mu izina rya Yesu. Mumenye n'ivyo yagiriye ingabo z'abanyegiputa n'amafarasi yabo n'imikogote yabo, ingene yatumye amazi y'ikiyaga gitukura abarenga hejuru igihe babakurikira, n'ingene Uhoraho yabahoneje akagirire, n'ivyo yabakoreye muri bwa bugaragwa gushitsa aho mwaziye aha hantu. Amen. Abana b'Isirayeli bakuwe muri Egiputa, barajabutse bashika mu gihugu c'isezerano. Hanyuma babwirwa aya majambo, Mose arababwira ati mumenye bya bindi ivyo yabakoreye. Mu bisanzwe kugira ngo witege amasezerano neza, ubanza kumenya neza bya bindi yakoze. Yumvira ibintu yagukoreye utaranakira Yesu, cyagihe bya bintu byose yagiye agukorera. Ico nico cambere abanyamasezerano babanza kwiyumvira, babanza kubona ubwizigirwa bw'Imana, kuko Imana iraba mu mutima ntiraba inyuma. Kati mbega uyu muntu anyiteze ko amasezerano ameze gute, abanza gukomera, akabanza gushima ibintu yabonye Imana imukorera. Umunwa wawe ukaba umunwa ushima, wo kugira ngo nutange fagitire yo gukanura, wo kugira ngo nutange fagitire yo kwiyumvira, wo kugira ngo nutange fagitire kugira digestion. Iyo ufunguye bidaguhera mu nda, ukibuka intambara yakugwaniye, ukibuka amagizida yagusimbishije, ukibuka inkoho zaguciye iruhande abandi bagapfa wowe ntupfe. Abanyamasezerano ntibashobora kwibagira iyo yabakuye. Ikibi cyose cyambere kibaho, ubanza kwibagira ivyo yakoze. Ababisirayeli yabajabukishije ikiyaga, Mose ashize inkoni hejuru, amazi atelefona, amwe atelefona ahandi ati nimubanze mureke namwe nimumanuke, hacikara inzira hagati. Ivyo bintu Abisirayeli vyabaye babona, nta bundi bwoko na bumwe ku isi bwigeze bubona ikintu nk'ico. Nawe uri ngaha witeze ivy'Imana yakuvuzeko, hindukiza amaso inyuma. Urazi nkujya mu papa numvise bashaka ngo winjire muri ya nzu yawe utaburanye, ivyo wowe babikwirwa mu bwenge bw'abantu vrema. Dukomere amashimana yacu mu izina rya Yesu. Je nawe yankomeje cyane gose. Ivyo nivyo bituma tubandanya tukavuga ati bya bindi Imana yamvuga ko n'ubundi bizoshika mu izina rya Yesu. Yazira kuba umunyedini vrema. Abanyedini n'abantu bagenda uko nyene gutya, mugabo umuntu w'Imana ashingwa mu ijambo iri ukabona udasubiye gusoma Bibiliya, siba no kurya. Yesu ashimwe. Uyu abibutsa ivy'Imana yakoze kera, ibuka bya bindi yakora. Cyagihe wari muri maternité, cyagihe wari hariya, umunsi umwe ndacice mu gatoyi, twari ko turakora kuri rwakarede, turi kwa muganga tukira abanyeshuri. Hanyuma haza umupfasoni yibungenze, ageze kuvyara, araza turamutwara hahandi
babategurira. Tukoresheje ubwenge bwacu dusanga uwo mupfasoni ategerezwa kubagwa. Ubwenge bw'abantu butandukanye n'ubwenge bw'Imana. Hanyuma niko ndamubwira ijambo ry'Imana ndamuremesha, ndanumva arambwiye ngo muganga, ngo mugabo jewe si by'Imana yambwiye ko nzobagwa. Komera amashi Imana yacu izina rya Yesu. Cyabwa n'uyu mudamu gabasha kumengana umudamu twamaze no gutuma ko n'umuganga agira je muri bloke n'ibikoresho byose byateguwe. None umudamu n'ubwoko nyabaki yizera Imana imeze gute? Yicishije bugufi cyane, apana kuvuga ngo jewe Imana yambwiye ibi nibi. Murumva ngo jengo Imana yambwiye yuko nzokwibaruka neza, ngo kandi kugeza uno mwanya ndacabirindiriye naho mwamaze guhamagara muganga. Komera amashimana yacu mu izina rya Yesu. N'inyuma iraza igaseruka, abantu bose basinye igacizana igasinya. Ikomera amashi mu izina rya Yesu. Shangiriya Yesu, mukomera amashi Yesu. Wowe amasezerano, mukomera amashi mu izina rya Yesu. Turatuma ko tuma umushoferi agenda fata ambulance agenda kuzana anesthesiste bamwe batera anesthesie kugira ngo babanze kugire bya bintu. Nyamudamu abari jewe ndamusunika nari nkiri umunyeshuri. Ubu twarakorana uyu ndamwibutsa niba ntihenze. N'uyo nyene uyu mama. Tujanye muri bloke neza yadushi. Komera amashi Yesu yemwe. Komera amashi Yesu. Ndabyibutse ubukuru bwayo. Ndibutse imbaraga zayo. Ndibutse ingene hinyuza abantu. Ibyo bakuvuze ko irasinya bikavamwo. Turagenda tugeze muri bloke. Imbugita ziri hajya. Ya mantu zasa nkuko bashize hajya. Muganga yiteguye yamaze gushira ko na bya bimaske byose. Tuzatwumva nyamama ngo hinge ngo biraje acha terigise acha byarira aho nyene. Komera amashi Yesu mu izina rya Yesu. Abanyamasezerano we waje ngaha, ni Imana yakuzanye ngaha. Iyumvire kuri wewe nyene. Iyi Imana ifise imbaraga ndakubwira wa muntu. Nzambona kabebe byukuri zambugita zose zisigara ngaho. Yamanu zasigara ngaho. Niya twakira umwana turiga. Komera amashi Yesu mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana nikangwa na karabaye, n'inyuma yaze irakora. Imana kangwa n'inyuma yaze. Imana nikangwa na karabaye, n'inyuma yaze irakora. Haleluya. Reka ndakubwire inyifato igira kabiri y'umunyamasezerano. Umuntu yiteze iby'Imana yavuganye nawe, nashira utoke hejuru turaba. Umuntu azi iby'Imana yavuze, reka banza mutuze hasi. Umuntu azi ibintu bavuganye n'Imana bidaciye ku wundi muntu, yakubwiye wewe nyene haguruka. Kandi atavyira kubwira nta cyaha ufise, yicarire ngaho nyene. Nico gituma ubutumwa bw'Imana buvugwa akaba n'inyigisho. Wowe uzi neza ko hari ikintu Imana yagucishije mu ndoto, igacisha mu ijambo, igacisha ahandi nyene, uhaguruke mu izina rya Yesu. Imana ize kubigukorera umaze guhaguruka yakubonye neza mu izina rya Yesu. Iyumvire bya bintu Imana yakuvuga ko byiyumvire, ntubimbarira, nta numwe ubibwira, banza ubyiyumvire ibyo wibuka, kuko ndazi hari ibyo wibuka n'ibyo utibuka. Weze kubyiyumvira uce wiyicarira. Yesu nashimye. Inyifato igira kabiri. Reka kugurura umuryango wugaye.
urabona hari umuryango wuguruye hariya. Rero Imana mu gushitsa ibintu yavuze, haba hariho umuryango wugaye, hakagira igihe haza urufunguruzo ikugurura kubera yabonye ko byankenerwa vyuzuye. Kandi ibintu bikomakomeye Imana izo gukoresha mu buzima bikunda kuza mu gihe cya nyuma, kuko hariho abantu Imana yasezeraniye amafaranga, yabahaye uno munsi boca bava mu gakiza, boca bavuga bati nanje nonywa nk'abandi. Haleluya. Menya ko ari Imana yugurura umuryango, icyo kintu kimenye neza. Aha, reka dusome mu byahishuriwe Yohana. Byahishuriwe Yohana igice 3 umurongo w'7, ndasoma mu izina rya Yesu. Tuvuge ngo amen. Abanyamasezerano uvuga ngo amen. Ongera uvuge ngo amen. Wandikira umumarayika w'ishengero ry'i Philadelphia, tuwera uw'ukuri afise urufunguzo rwa Dawidi, uwugurura ntihagire uwugara, kandi uwugara ntihagire uwugurura. Aravuga ibi ngo ndazi ibikorwa byawe, entre parenthèses, nashize imbere yawe urugi rwuguruye, ntawe ushobora kugugara. Yuko ubusubise ubushobozi buke, witondeye ijambo ryanje, ntiwihakanye izina ryanje. Amena. Munyamasezerano we, intambuka igira kabiri umuntu ateza kumenya, reka kugurura urugi rutuguruye mw'abantu mwe. Goya kugurura urugi rwugaye, nihajya ugenda kuvuga ngo urya ngo atanga akazi ni data wacu, ni so wanyu mugabo si Imana. Ngujya aye ngo turi mu mugambi umwe, muri mu mugambi umwe mugabo si Imana. Nabonye abantu benshi basunura imyango yugaye. Umwango hari usanga ari uw'icuma ugacukubombora, ukaza kugurura ugacukomereka. Mukizwa mwene data, reka kuza kugurura imiryango yugaye hataragera. Tekereza, Imana ibibona igituma, kuko n'umuvyeyi yoguha ibintu bikaguhitana. Ku rukundo rwayo ivuga ati genda buhoro buhoro. Nihajya umuntu agenda ngo kugira ngo nkore aka kazi bansavye ibi, nciye kuri naka, ndazungurutse. Iko no kugurura imiryango hataragera, ibyo uzobigorerwamwo niwabigenderamo. Kimwe, gira antene, umviriza Imana. Antene igume ngaha yukumviriza Imana. Limitere yogira antene, umwana w'Imana ntagire antene. Leo yogira antene, twebwe tugire antene. Umukizwa ategerezwa kumviriza ijwi ry'Imana mu mwanya. Nta handi biva ku karago. Uko wegera Imana niko ikwegera. Niko kwegera igaca ikwegera ikazira kubwira mwana wanje ubu haramukiwe iki. Ako kazi bagomba kuguha siko. Ibyo bintu ugomba kujya sibyo. Jewe bamaze kuntega isumu kabiri, ako namenye bakayitegura neza ati rwa rubanza ruzoba naha, tuje dufata isahani yiwe tujane dushikire ko tumemere ko turabe ko yopfa. Vuga ngo hari ubwoko budapfa. Warakiriye Yesu, nta muntu sinshobora kugodoka nyene kumakazi ataremera ko ngodoka. Nta muntu yigodora muri ubu bwami. Oya, uwo munsi wa mbere rero batuma, twari dufise seminari haciye imyaka nka 10. Twari dufise seminari nyigisha Igitega, hanyuma Satani, si umuntu yamutumye ni Satani, bategura umwana w'umukobwa mu bantu bariko barasereva. Vuga ngo amina.
nta muntu agodoka hataragera. Komera amashimana yacu mu izina rya Yesu. Nikunda turagenda tuva i Bujumbura muga turi mu masengesho yo mwijoro. Kunda gusenga mwijoro, kunda veye, uhabwa inkomezi, uhabwa bya bintu by'Imana bitaboneka biba mu muntu. Reka gukunda kugaragara, oya, kunda kuba ahantu hatagaragara. N'Imana ikiguha ibintu by'indani byo mu mwemu bizotuma ugaragara hageze. Komera amashi Yesu mu izina rya Yesu. Uwo munsi tuko turatogota kukantuze ku karago. Yesu ashimye. Ijwi riraza ngo erega ngo muri ya seminari uzoja mu Gitega ngo bateze kukugaburira ibintu biri mu ishano. Ni Satani kandi yari umuntu. Nibyo ntaho mwami ndagushimiye. Nzoje ndabisengera ndabigiye babona ubone ko mfise Imana ikomeye mu izina rya Yesu. Komera amashi Yesu mu izina rya Yesu. Turagenda turashikayo turaje kwigisha hageze kunywa icyayi. Nzabona gakobwa sinzi ko kakiriho prima ko gakobwa. Komera amashi Yesu ba. Mfasha mukomera amashi Yesu mu izina rya Yesu. Kandi mukirakoze nta ukazoza wibagiza Imana yakoze ntuzumbaze. Vuga ibyo Yesu yagukoreye. Nta kindi abakizwa baneshesha ni ijambo ryo gushinga intahe. Bene amaraso ya wa mwagazi. Ndamona karaje ndanumva wa mwami wanje ngo wabonye bimwe nakubarira ngo gakajya. Ayandandati uyu muntu nzambona teguye isahani arayizanye. N'urupfasoni rwa Satani nyene rwinshi nyene ubwenge. Ndavuga nti shira ngaho nenisha gutambua. Yesu ashimye. Mukizwa mwene data repentance musaga. Niba udafise antenne yukumviriza Imana ntuzoshika kure sindakubesha. Hasengeye abantu benshi akumusanga, hasengeye abakizwa benshi basenga byanka abandi babaho abandi byanka. Udafise antenne ntuzokomera. Rondera Imana ku giti cyawe babiguhore babikuzize. Bagombye kukwica ntibazogushobora mugabo. Reka kuba umuntu w'imperekeranya jamais. Mata ku Mana y'Imateko. Yifatuko wa muko. Ugomba kutomererwa neza. Yifatuko umunyamabanga w'Imana. Haleluya. Yo. Zagire cyane. Zogushire hejuru akumusaga baze bakumenye ko washizwe hejuru n'Imana. Kubera kaka. Utugendere mu modoka nziza bose bavuga ati mbashe byavuye muri papier mushware. Kandi birabaye. Jambo rirarema. Mukobwa mwene data musore uri ngaha. Kwakira Yesu ukiri umusore ukiri inkumi. Kwagira mwemu yera ukiri umwana. Naho bihuriye n'umuntu akizwe yarakuze. Aya, urabyumva? Muzora bintu Imana izobakorera mwebwe. N'abaririmbyi mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndamuraba uwo mwana azanye ibyo bifungwa niko Yesu yambwiye ati ngujya wawe. Sindagira kuva ku kivi nibishoboka. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Umira kuri Yesu nta yindi message babyita kilte personnel. Nahantu ukunda Imana ukayirondera mu bwihisha atabantu babona. Ibi byo kuba Mungu ni sawa, byo mu masengesho ni sawa, mugabo rero wewe ni Imana mu matana. Niho abantu bumvira ijwi ry'Imana. Ega Bibiliya iravuga ngo abana b'Imana n'abarongorwa nande nampemu. Sijako mubaho nk'abakizwa bagiye bagira batangura byanka bigira gute yiruka bahagira gute nukure kutarongorwa na mwemu. Urongowe na mwemu ntutsitara. Nta esheki bamwe na hamwe. Nta muntu avugana n'Imana agendana n'Imana agira isheke ndabona agira intambara gusa kandi akamanesha ikomera amashi mu izina rya Yesu. Amina. Rero nariko ndavuga icya kabiri. Reka kugurura umuryango wugaye mwamapfasoni mwe. Ubwo rudandazwa pfumuruheba hako urumenjeramwo. Imana yaremye uwo munwa wawe ntizokwima ibyo ufungura. Ibyo bintu bakubwira ngo banze ukora ibi nibi bongo. Maze iminsi mpura n'abantu bakambwira ngo urumva ngo ubone Imana irabibona. Ntabyibona. Icyaha cyo muri Ancien Testament n'ubu ni icyaha. Umuntu yari igiturira muri 1980 na 2024 urumva ngo nawe urabibona ngo n'Imana irabibona ngo amafaranga tuzo kuyatanga ngo nta kundi ongo warananiwe ukazobona umuntu ajustifia asigura ivyaha ngo birumvikana ubu ngo bisa nk'ivyumvikana
ngo n'Imana irabibona ngo n'Imana irabibona ngo ntavyibona. Imana irera utemeye kugendana nayo iragira gukira ati hoci niwigiye. Yesu ashimwe. Akakugura umuryango atubwiye ngo ndazi ibikorwa byawe ngo he nshize imbere yawe urugi rwuguruye. Ivyo ni Imana ibikora yonyene. Iyo Imana yuguruye n'umwansi wawe aragusinyira. Narabonye umuntu yasinyiye imodoka tudakundana. Imana icija mu rutoke rwiwe n'ubwenge bwiwe iramusinyisha ati musinyire. Ikomera amashi bizina rya Yesu. Niyo yonyene yugurura wa mukobwa. Reka kukubaye ngoje ngofise ngo TX ngofise V8. Ushobora kwijamo ntuzo ashobora kukubesha kwireshesha iyo modoka. Ntuzopfiyicayemo na rimwe. Develop ikintu kimwe mu gusa. Heba bya bindi je imbere y'Imana jya ku karago senga ubwira Imana ibintu byose byiza bizokunezeza niho biri. Naho urambona ngiri ngaha muri isikamu ngaha niho nize. Abona bahungu ndabivuga nyene. Ndabivuga nyene. Akagenda gatira imodoka. Umuhungu yatira imodoka yari Prado ya vere nziza icyo zikiza uyibonye n'ubwenge bwacu buhagarara gutyo. Bibasi. Agaca agenda akayitira. Ni umuhungu turi kumwe ngaho. Agaca agenda kuresha mwirohero. Nawe aviyo oyi hari iwacu hari yaruguru hariya. Nabwanisha. Je naho ntaramenye iby'Imana uyu muhungu uyu. Amasezerano kugura umuryango wugaye mw'abakobwa mw'abahungu muri ngaha. Agaca agenda hari n'abandi basigaye batira amahera. Agafata bya binoti bya biri yase guca. Akabitwara agiye kugura ifana atarayi warayo yatiye. Agaca kwega guca nyine ati mugajya inyama mukagwa amafana akavuga ngo genda ndihira akayakuramo ubonda. Umbiza abantu batagira muhemu yera bakangwa nivyo umuntu yuzuye mu Imana ivyo ntibimukanga. Bamuhunga acafata urwo Prado arukatisha agenda akagira bibi mwirohero. None kutavuga bibi mu Rusaka uja mwirohero hariya. Ugomba kwemeza nde wewe. Mwabako numva Yesu yobagirira neza byukuri ugende na Yesu gusa azokunezeza umutima wawe. Gachakata Nadine mbega yari nga ushima abantu bari muri ivyo bihe yigira Bikira Mariya nyene yigira umweranda atarabaho ngaha ku isi. Iriga yaramuhenze abantu batagira mpwemu barabeshwa nyene. None ko barabapagani gusa. Nibyatevye mariage yihuta ja kuba mwirohero mugabo bisha biranga. Igabisha byanga nibiteba. Wewe Imana ikugejeje kuri nivo yo kumusaga shimira kumusaga ngaho yene. Reka kunigana ngo mukirindo hareke bareke ibihe bizoshika Imana gushira hande yawe. Ukiri mu kumusaga hagararaho nero hashimira Imana uyitambirira aho nyene. Wanejeje mama Imana igohezagire wewe. Imana izoguhe kumenyekana mu izina rya Yesu. Cyane. Biraboneka ko atagira imitima ibiri mudamu. Atambira Imana n'umutima wiwe wose. Bakuzomenyekane ngaha. Nimba mvugishwa n'Imana uzobibona mu izina rya Yesu. Nivyatevye yarohero muri ngo tumanukesha mu vyasi. Nyamukobwa none je ugomba kunjana kuba mu Nyakabiga navukiye mu irohero jewe. Umujanye kumusaga. Oyaye. Ari ibintu bitafatana. Imana ibikora taratibu. Buhoro. Duza bukebu. Abanyamasezerano ntibahinda nk'imodoka. Vuga ngo amina. Iri jambo nitagukorera iri jambiri ndiko ndababwira je ivyo ngenderamo sivyo nasomye nivyo nabonye mu buzima bwanjye.
kandi pastor ndagushimiye n'ukuri wakoze kuntumira pe. Haleluya, haleluya. Kuko aha kumusaga burya hahora impwemu yuko abakizwa babo badahagarara bameze nk'abantu bari hejuru mu kirere gusa. Uko hari impwemu yitwa superficialite yaho umuntu aguma ari mu kirere gusa agenda agagira gutya. Mugabo ngaha mubihindure mu izina rya Yesu, mushimwe kujya ku musozi bose bazoze bararababira ko mu izina rya Yesu. Bavuga ati none uyu mukobwa yahezegewe n'Imana yitwa gute? Babazanye vre. Hey, haleluya. Mwe mu izina rya Yesu mugira umugisha w'Imana beze. Iyo famille byaranse korokera mu Nyakabiga biranka. Inga bace batanga gushwana. Wewe wanguye mu mwirohero none tuko mu Nyakabiga ugasanga mu irohero ingumu. None wagize mariage kugwane uri umuboxer. Chagiriya Yesu abanyamasezerano bagenda buhoro ushima ibyo ugezemo ushonje shima. Nta mana izopfa yemeye gukorwa n'isoni warayiziye ntaho byigeze biboneka. Narigeze guca mu kigeragezo cy'ubukene kirankubita kuko n'abajajuru badakena utegezwa kuzobanza kuhaca. Genda umudokiteri n'ibindi byinshi. Mugabo narageze gukena gushika n'ahantu ntora amata. None hajya batora amata ku kwezi kubera amazi amezi menshi ntari vuga ngo wamina. Usonza muri kumwe n'Imana biraryoshe bre. Atabyaha wagendeyemo ari shure gushika naho umunsi umwe bavuga bati amanuze bashiramo amata bayatabika aho hantu. Uwo muntu acaraza ngo Dr. Michel ntari hakuramwe iyo jerekani yiwe ni amezi menshi. Berga ni Imana harageze kuhora hagikakora. Niho nakozwe n'isonisha ngo none ngo ayo mapete ngufise ku rutugu nta mata wogura. Hari bamapete garatari makeyi. None ayo mapete niyo modoka y'akazi ibyo bintu byose ufise byaranze yuko turiha amata wewe. Reka ndakubwira Imana yugaye naho wowe uri ku kirimba wo kwitwa n'inzara. Nta wundi yugurura niyo yonyine yugurura. Yakikugariye ko naho bo muba kwa president bohaga bakabisesa nawe ugapfa n'inzara uri ngaho nyine. Niwe wenyine yugurura nta wundi. Muga ese abantu biyugururiye nawe batogeza uzovyishura. Siku ni siku utaripa. Ariko ndumva Imana hariho abantu iri kwiraho umutahi mu ngaha. Sinzi ko abadandaza bari. Cyakira mu zina rya Yesu. Nari kubashigikira. Basigikire. Umuntu ivyo ariko arakora agiye gushigikirwa mu izina rya Yesu. Nabibonye. Kandi sinavangiwe nabibonye. Cuwikubita cujamwo. Bahasugire gucya. Bahasi. Tambukiramo gucya. Tambukiramo. Aha. Tita! Bashatse bavuga ngo turabasazi. Ibi birakora. Byarankoreye. Telema. Umunsi umwe madamu yaragiye muri maternité bwacaja muri maternité umwana wanje mukuru. Duteza ukoze isoni satani mu nzira zose. Hanyuma tujyamye bucaja muri maternité. Ijwi rirambwira ngo rega ngo umudamu wawe yapfuye. Ndi umva agihe satani yigira umumarika w'umuco ukibaza ngo urahishurwa ibintu. No! Ibintu bibi byanke ubyirukana ubisore hariya. Ndavuga ni cyanda vyuka ntangura kuzunguruka inzu. Kujya Isirayeli badurutse Yeriko. Ego turu ya mbere, turu ya kabiri, turu ya gatatu, turu ya kane, turu ya gatandatu. Juri rambwira ngo ku muntu afise umutima mwiza nzokwama nifata nko ameze. Umuntu ataco dupfa naco navyiwe bizokononekana. Imana ishiragicisha ku murongo kikubitwa hasi. Munyamasezerano we nyumviriza. Iyi Mana ni Imana ihambaye.
ni Imana yumviriza umuntu, irakwitaho ukamenga ni wewe wenyine yaremye wenyine. Imana inyibutsa ari Imana, hari abandi bantu uri kuragira neza nka jewe vraiment. Iri tegeko niba atari ibwirizwa ryo kutiyugururira umuryango, ryumvirize neza, ni Imana yonyene yugurura umuryango. Yewe mwabakobwa mwe, yo bwa bugabo buza bukadati saba Imana ikiguha gushishwa ubonye utariwe. Uza wumva iseseme aho nyene, badumva sema amina. Saba ibimenyetso ubonye zambwa ucudahwa. Vuga ngo haleluya. Tuza kuva ngaha twakundanye by'ukuri, byamaze guhera kera. Haleluya. Ingendo ya gatatu, senga ubudasiba. Uburyo bwose bubaho bwo gusenga. Niba usengera mu mazi jayo. Pasiteri Mwungere se wa papa pasiteri hajya. Nabyo ni wewe genda urasumbya gusenga, we nzokubaho shi. Nabyo ni wewe abakizwa ndabonye ko batangana aho shigenda jewe nzokubaha nabi. Musi umwe yagiye gusengera, muramuzi Mwungere hariya yacingira, yagiye gusengera mu mazi mu Cibitoke, niba ari mu Cibitoke, ariko razihonda satana cabomora umusozi. Ati ngomba basi uri kura dutera mugana natwe dushe dufata umusozi ukugwe ko ndabe kudapfa, mugo mu marayika caza gufata gukinyera. Ni wananirwa gusenga ngaha musi y'izuba, ndasezeye. Senga mwijoro. Mbe murazi gituma Imana yumva cyane abanyamasengesho bo mwijoro bakunda kumva. Afite mwijoro ni ukugumuka, afite ni nka manifestation. Ubwo mwijoro Imana yashize ngo bagire gute baryame. Iyo rero uryamye ugafata abantu bose ugaca mu cagezwe c'Imana cyo kuryama, ukaza kwirondera n'ingufu zose, ikiguha ibintu bitaboneka kandi uzohasanga ibintu bikomeye cyane. Tugeze gusenga imyaka 2 tudasiba chaque vendredi. Imana ikiduha amavuta tugendera imyaka 13. Treza zirahera zose ngenda numva biseseka. Ngiye kuvuga ubutumwa numva biseseka. Treza ziheze nanumva irambwiye ngo hewe kaka gapo karaheze. Ayo komera Yesu none Imana urasiba. Nasubirayo no. Ico kintu satana kikwivye ntumenye ko akagapo kaheze. Yesu acatugirira neza. Abanyefeso 6. 18 haravuga ngo musengere muri mwembi ibihe vyose mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ibyo mubibere maso muko bije gose musengera bera bose. Amen. Abanyamasezerano barangwa n'iki kintu, uburyo bwose bwo gusenga bijanye n'ingene Imana yaguhaye. Ubeza ko bose basenga cyo kimwe. N'abantu nabone basenga mu mwemu n'abandi badasenga mu mwemu. Hari ubundi muntu atagiye ku musozi w'amasengesho muri Uganda idakunda. Hari abandi baja mu mazi, hari abandi basenga bihore uri muri bisi hajya kubona utaronka imodoka yikomera amashimana kwanza. Komera amashimana. Abadafite imodoka mukomera amashimana. Oya ni moya komera neza. Abadafite imodoka komera amashimana neza. Narayironka naruzura muhemu ndi muri bisi. Urabona uvuye nko mu Carama ukaza muri ville, urashobora kuza wabohoye ibintu, wasenywe ibintu byinshi, usenga wihoreye atamuntu abimenye. Uburyo bwose bwo gusenga, kandi ndabagira inama. Hariho umuntu witwa umupartenaire de prière. Hariho umuntu Imana igutegurira musengana azoshobora kugufasha mu bintu bitandukanye. Rero twumvise ngo musenge mu bihe byose. Uburyo bwose bwo gusenga nibyo biranga umunyamasezerano.
umunyamasezerano afise agenda yuzuye ngo ngibi zorinda usaza uvuga ngo ngibi. Ariko mwene data, wewe Imana yaguhaye gusenga mu buryo nyabaki. Hari abantu batera inkoho, hari abandi binginga, hari abantu barasa mu gusenga n'abandi binginga. Wewe uri muri aba nibaka uvyimenye. Je ndi mu barasa cyangwa ndi mu binginga? Abarasa nibo bavuga ngo mu izina rya Yesu birabaye, bigaca bicana. Gitoye komera amashimana yacu mu izina rya Yesu. Umunsi umwe twavuye gutegura, turi muri korali duko turategura, haba umuntu agwaye kuri semuseka. Iyi ntaye nzoguma ndayivuga, Satani yongera maramare mu izina rya Yesu. Umudamu yaravuye ku kazi, hanyuma aragenda ageze hajya kote ya semuseka hajya ari kwimoto, acaza urufuso inyuma, mucero rurabacako. Mucero mucako ngaha. Ubwo birakwigwa mu mutwe wawe ngo ibintu ngenda kubwira. Bica ifuso iki mucako ngaha, imodoka ipine ngaha mucako ngaha. Ubugufa bwose buca bucika nk'iki capati. Baraterura ngoma ndakubwira ugukomera kw'Imana. Uno munsi niwe banga ukekeranya iby'Imana, je ntuzumbaze mu izina rya Yesu. Baca baraterura bajana. Urabona umuntu yapfunitse mu mafyigo ngaha, umukomye ngaha niko ubigira nabi cyane. Baca bamuryamika ku matera imeze nk'isima, bayita matera orthopedique. Tuje kwa muganga naho baraterura bajana bashikanaho. Hanyuma abatu gati genda musengere naka. Umunsi umwe tugera twuzuye umutango w'Imana. Komera amashimana yacu mu izina rya Yesu. Cyanywa abadayimoni baranka abantu basenga. Turagenda turashinga intahe bwa ati mu izina rya Yesu. Imana yaremye uyu muntu, mbega ntiyoshobora guteranya aya magufa yiwe. Byoyinanira cyangwa ntibyoyinanira? Tuje turavyizera tutakekeranya. Burya bakizwa benshi gukekeranya. Mbebasha ngo simpava maramara ari nasenga. Simpava maramara. Abantu baza kumbona ariko ndimaramaza kuri uyu muntu yabaye paralize. Ari ibintu bimwe bibuza abantu kwizera. Gusengera nk'umuntu yabaye paralize, nk'umuntu agira apfe. Ivyo byinshi biratuma abantu bavuga ati reka sinimaramariza ubusa, n'Imana irabibona. Oya ntabyibona. Mu izina rya Yesu aya magufa aterana mwijoro. Komera amashi Yesu. Hemu yera caraza, igufa narigeze ryayo cacapati gisura kuba magufa neza. Uzokenera kumubona azombaza. Uzokenera kubona uyu muntu azombaza bimwibarire. Imana yamuteranije amagufa yacitse capati. Aha. Uriyumvira Imana yakoze ivyo kubera nibona kwa kantu ka. Vuga uti kanya kantu kanje kangana gutya. Gira uku gira guki Imana ibibona. Haleluya. Senga udasiba mu munyamasezerano wewe. No, reka gutwagwa n'ivyo bintu wewe ukenye. Ni kinyoma cya Satani. Gira umwanya wo gusenga, gira umwanya wo gukora, gira umwanya w'ikintu cyose. Muhezagirwe. Kane, tahura akaryango Imana yuguruye. Imana kugira ngo ibanze gushe mu muryango munini, ibanza kugurura uburyango buto. Yari umuntu yaje abwi wacu je mukimwaro iyo kundava hariya. Ruguru hariya. Natangwe kwambara ibirato nkutse. Nza kugira ngo navukiye mwirohe. Ariya bavugiye bagoresha. Ko Yesu yandovye. Umuntu mwaraza arambwira ati Dr. Michel, wewe narayenda rota mbona twageze muri Canada turiko tuvuga ubutumwa bwiza mu bazungu. Ivyo Imana ndishobora guhereza aho yohereye. Jamais. Baze bakubeshi.
wewe nurabuvuga ni wanyu, nurabuvuga ku Musaga, ugomba kuja muri Canada icongereza ntazi. Iyo mana ni Imana nyabakato. Ngaya. Genda ubesha abandi. Ngo nabibonye. Munabonye ngo ishugwe ngo riduze ngo rya numvijwe ntiryojwe igenda je turi kumwe. Ngomba ndakubwira ibintu bitatu bituma amasezerano y'Imana aza kamera nkuko Imana yabivuze. Ibintu bitatu niboneye ko ngomba ndabiguhanure ushatse uzobirabe. Icambere ndabivuga mu Gifaransa, je ndabivuga mu Kirundi nta kibazo. Nta muntu umwe avuga atabitahuye. Ikintu cyitwa bénir la source, guhezagira isoko. Icyo kintu cibagiye muri 2017 Imana imbwira ngo duga kundaba genda koresha igikorani tuje tujyana na papa pastor Joseph Mwungere tugenda kugikorera source aho navukiye. Kirazira gusamara, Imana ntiyihenze mu gutuma uvukira hajya ahantu hajya. Urashaka kwiyumvira ko Imana bari kiguku buryo yoba yarihenze ugapfa kuvukira ku Musaga, ugapfa kuvukira mu Gatabo atabyizi. Muba munganya ubwenge vrema. Nishobora kwihenda, yatumye uvyagwa uvyarirwa hajyanye n'uvyagwa na papa wawe na mama wawe n'abatwawe inda yishushu ntaherere. Satani ntarema. Yonone biriho gusa. Niho namenye ikintu cyitwa guhezagira isoko, kandi muhezagiro wa mbere niwo mu mpwemu. Tujana y'ubutumwa bwiza aho twavukiye nyene turagenda hajya nyene. Mubarizo mwicaranye tuwe warajyanye ubutumwa iwanyu. Haha. Baba amasezerano yaraze gusa. Mubaze tiwaragiye. Nico gituma rero no mu ntambara abantu bashobora gupfira iwabo kugira ngo bahanke, kuko ntushobora guhezagira ahantu udakunda. Rero ikintu nabo yahita kataraboreka gituma umuntu agira umugisha agashika mu vy'Imana yamuvuzemo neza, hamwe ibintu vyizana utabirondeye. Nasanze ari gusubira iwanyu, vuga ngo subira iwanyu mubwire. Subirayo. Yakugwanira ku Musaga, subira iwanyu uri hari Imana yakuremeye hariya. Icyo gihe twagiye Imana itugirira neza cyane. Hihana abantu bashika 300. Hakiri ingwara abantu bashika 100. Gushika naho abantu bagiye mu mihana gutora ibiheko byabo barabizana ibikorane. Ngona jengo ndakizane nigenda muzane mwese. Ngona kandi kukwikirira gusa ngona kazane zana. Ukizanye tugituriye acakingwa. Ku Musaga barabifise ndabizi. Muga ntibashikiza abanyakanyosha. Jemba hajya. Ikintu cyitwa guhezagira iyo ukomoka mwabapfasoni n'abana n'abagabo muri ngaha. Uzosenga mugabo ari hantu tazoshika. Utegeza guhezagira source isoko yo wavuye. Turi mu gikorana naje numva umutama afite imyaka 75. Wow, Jean-Michel, watuzaniye Imana. Imana yaraduhaye umugisha sinoshobora kubironka n'ingenda bisigura. Kubera iki? Kubera Yesu akurikiza ibintu bitunganye neza. Utacujuje ico kintu. Erega kujya Bibiliya iravuga ngo ikintu cyose cyateguriwe ikintu cyacu. N'umunyakibi yateguriwe umunsi mubi. Mwari muzi ko abanyakibi nabo nyene Yesu yabyanditse. Byarateguwe. Rero nibyo gushitwa amasezerano ari ibintu banza kuzuza. Genda uhezagire hari ahantu wavuye. Icya kabiri, kutibagira ingazi wuririyeko. Ngizi ingazi Imana ibahezagire mwarubatse ingazi.
umuntu wuririye ko kugira uduki Bujumbura uramuzi ari cyo uramukorera kenshi na kenshi usanga bashwara mbere bashaka abantu wuririye ko murashwara kenshi umuntu yakubwiye ubutumwa bwiza kenshi na kenshi uzosanga mushwanye utabaye maso kuko Satani ashaka yuko uyu muntu yakubereye ingazi ntumuhezagire. Ndiyo biraje nk'umuntu yanzanye Bujumbura nkiga amashure nkagira gute ari we muntu nuririye ko bucya nkacagira ngo ndakumenyera ko gusa ndaguhaye umwanya wiyumvire wewe ingazi wuririye kugira ushike ngaho ninde umaze kumukorera iki ivyo bintu vyibagiye hari handi ndashika handiko ndababwira ivyo mutari bwumva mwari mumaze kuvyumva raba ndaguhaye umwanya wiyumvire muri ba bantu b'inshuti ba bantu bakurira neza umwe yagutiza amafaranga y'itike umanutse umwe yakurihira umwe yaguhindaro genda umuhezagire n'aka amafaranga y'ubusuti jewe musengere umushimire urose igitenge umushire uko niko bakizwa baja hejuru kandi iyo principe nifata abakizwa bashaka n'abadasenga. Icambere uhezagira isoko, icakabiri ingazi wuririyeko, gatatu kumenya ivu ryawe ryiza iyo riri. Ivu ryiza ryawe riri hehe? Genda bisigura. Umubibyi yasohoye imbuto zimwe zigwa kunzira, izindi kurutare, izindi kumahwa, izindi ivu ryiza. Utegerezwa kumenya ivu ryiza ryawe iyo riri. Sindakivuga ko cyane. N'ahantu ufata ibintu Imana yaguhaye ukuye mu mufuko ubitanze muvana ko ngaho nyine. Tanga yamya abigisha. Mugabo niwamenya ubwenge uzomenya ivu ryiza ryawe iyo riri. Ahantu utanga bikagenda neza Yesu abahezagira. Tahura akajyango naringeze kuri kimwe cya kane rero nabacanze gato ingeze kuri kimwe cya kane kivuga ngo tahura akajyango kugurutse akariko. Rero ibimenyetso bitatu biranga umuryango wuguruwe n'Imana muvyumvirize. Murabikeneye. Uzosanga umuryango akajyango ndacariko ndavuze ku kajyango imbere ko dushika mu muryango munini y'amasezerano hariho umuryango butoyi buza buriyuguru. Ikizoba kubwira uzosanga ku kajyango gahuye n'ijambo ry'Imana. Wewe ngurumva ngo naronse akazi ngo mugabo yaciye ansaba ibi nibi. Naronse akazi k'ubukonvoyere mugabo badusabye yuko tubanza gutanga igiturire. Naronse ibi nibi mugabo bampinduye liste bashira kuri iyi. Ikizokubwira yuko umuryango wuguruwe n'Imana uhuye n'ijambo ry'Imana ntanyuranya. Yaje yambaye neza kandi afise n'ijipe ya Prado jembo rumenga nta wundi n'ujya nyene. None ani bihuriye n'ijambo ry'Imana ni henga. Warabirose, warabibwiwe mu masengesho kuko twebwe abakizwa ibintu bituza ko tuba tubizi. Tugendera muri avance. Vuga ngo avance. Tubimenye imbere. Aho ni utandukaniye n'abizi. Cyo gabene da. Je niko nabonye. Bizi imbere ntibikurikira inyuma. Ijambo ribanza kuza imbere message ikaza. Uwo muntu aje akavuga ati mbega bihuye na bya bintu. Madamu wanje yambwiye ngo mu gusenga yari yasenze ngo ndasabye Imana uzome umuntu yize amashure menshi muremure yirabura adoze kundaba yambaye ishati ya bleu. Komera amashi Imana yacu izina rya Yesu. Muri iyo minsi tuja muri Uganda ngiye kugura iyo shati ya bleu ntazi gituma. Abakobwa basenga ntuzubigereranye. Umukobwa asenga atandukanye n'umupagani w'umukobwa. Umukobwa asenga usanga afise igitinyiro.
abanyabyaha babonye ukomengana umucanga babonye. Nawe umuntu atagira bw'Imana agoye guku guhara mukwiye kwambara izi hageze izo mu mugongo aho mwemi yari muri wewe aza kubuza ibintu. Iyo niyo Mana nkurikira jewe. Nanda rimwe ndabona mwemu yera kubwira ngo ngongera kuya Jone nayo afise ibintu azarakubuza ahubwo ati oya wowe ntusa na jewe dutegezwa gusa na jewe zakubuza ati iryo rangi kurako ko niko abajajuru bameze. Nayo abantu batagira batana kibe kiri sigako shirako ongerako shishikara guca mw'irembo rifunganye. Ugomba kunezereza ndenga hamwisi. Nta muntu afise ivyo yoguha ngaha. Iri jambo ryivuge ngo nimushishikare guca mw'irembo rifunganye. Irembo rifunganye ni ibintu wiyima kandi ushaka. Inyambaro wanka kandi wabona umenga zirakwiye abandi bajene. No, kubera uri muri bubwabi bitabyemera, tugende uko nyene. Shishikara ikwize mukobwa. Kwize yo. Kwize mu izina rya Yesu. Ikwize sha. Nta muntu atopfa gushimye ngo nukugenda ari gusa, nukukubesha n'ikinyoma, ico. Kwize. Yesu acanezerwa ni mwijuru. Azokugirira neza abantu batangara. Twagendanye n'Imana turi abasore ntitwavyicujije. Tuvuge ngo amena. None je no kubwira ko nk'ubu hari igitangaza gikomeye Imana yankoreye. Bize byinshi zinoronka ngenda bivuga pe. Nyaga kivuge. Bisaba kizwa bagiye inama bo mu mahanga. Navuga ati dogite izo ntaho dushingira ziratunezereza. None tuguhaye imodoka y'imiliyoni 100. Umuntu yagiye kuyitora ageze muri Tanzania. Nasubira kuza ngaha muzovuga ati none ni ministre arenganye ninde Juya Yesu Yesu haguruka dukomere amashi Yesu ashobora kurema igitangaza mu buzima bwawe. Reka ndakubwire ubu Yesu ndiko ndakubwira afise ibyo atanga isi itazopfa iguhaye. Bashaka kwiyumvira abantu baje inama bagaca binyegeza. Ubu n'umuntu nabonzi abo bantu avuze ati Michel mu murungikire kandi ntazotumenya batuma uyundi muntu. Naciye mvuga ni jewe ndemeye ko ndi umunyabyaha. Je mpaye lift umuntu narangira ndabivuga mu radio. None nawe ukoze ibyo bintu vrema. Komera amashi Yesu mu izina rya yicare. Imana ntivyerera inzara subiramwo. Hariho urugendo na discipline bigendana. Ugazoshika ahantu wuzurizwa n'abantu bakavuga bati iyo Mana yawe turemeye ko ari ukuri by'ukuri. Je nawe nibyo none igihe Imana yampamagara kwa none abakizwa ni ngombwa umuntu ko mbona abakizwa ari abakene gusa. None niyo masezerano y'abakizwa. Munakijijwe cyacika umukene kubura n'ivyo kurya. None iyo Mana ko numva ikomeye ndavye abakizwa nkabona n'abantu bo hasi. Reka je nico gituma je nanigana cyane mu kuva muri Katolika naniganye gose. No, je bagiye bakene ntabo njamwe. Je unguye mu bantu muri katedrale abantu biyambarira neza none unjanye muri bagiye abantu batambara ibiraha. Twaranyiganye yarinze kunkubita. Igiti. Nozo kubitwa igiti n'Imana breve igiti. Kubera iki utamenye intambuko mugendana ko n'Imana n'ivyuzura. Unakufia njiani. Shura huca breve. Ubu bwange rero dukwiye kubumenya Imana turabana b'Imana kandi ntacita zo dukorera ciza. Mugabo mpaka ubigenderera. Uzuze ibyo ukwanka uvyamye, ibyo gukunda ubikunde. Uzobona Imana ikugirira neza. Haleluya. Gaturangize. Icya gatanu. Ihanganire ihamwa rijanye n'umuryango wugurutse. Muri
muri bwa buryango nakubwiye buza buruguruka directement arakajyango Imana yuguruye hacazi hamwe buno nyene kazibona amakonvokasiyo aya muri ko murategura igikorane kazibona chef de poste ngo witabe nitabiki nakoze iki we ntubishobora kubifatanya na wa muryango wugurutse kuri abadayimoni bavuga ati uyu muntu imiryango y'ibitabuye kuguruka aratumara kuko ni promotion ubuhawe yo gukorera Imana cyane ukazubona ibintu biritaye muri ukabona amapine y'imodoka atanguye gutoboka abantu muvukana bagatangwa gukwama kiravye none je mu nyangiri iki nutabona uhamwe uri muri Yesu uzoburikira bona abanyabyaha muhuza ariko nka gusa ngo zicukuwe ngo umenya ko hari ahantu keneye gushika abantu bari muri Kristo Yesu bazogenda bahamwa kandi uko guhamwa ntuguheramwo rero igihe cyose Imana yuguriwe nk'akajyango ka mbere directement hacaza guhamwa mugabo ubimenye ntaco bikubwira ntiwidodomba bagututse ntubasubiza ucutwenga uraza umuntu agututse bacutwenga ntasubira de Timoteyo cyo cya kabiri cya Timoteyo ndiko ndabandanya 3:12 mbere abagomba bose kugenda bubaha Imana bari muri Kristo Yesu bazohamwa itangazo ni uko ryanditse ntawe uzorikura mbere kuguhamwa erega uba wungutse baraguhama mugabo ntibakwica baragukomeza ukabana ushika imbere Yesu abahezagire icyanyuma naho uca winjira mu rugero nini yare kizokubwira ko washyize mu masezerano utangura kubona imiryango ibintu utasengeye bikagutumbera amafaranga utasabye ukabona barayakuzaniye ukabona uronse amafacilité logistique itumbereye neza bijanye n'ingene Imana ari umwizigirwa rero nshuti yanje tugomba dusenge wewe wumvise amasezerano tugomba dusenge Imana iguhe kugenda mu rutonde rwayo ntugombe gukama ishuri nta mfizi ivyira amata amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa urasengugira ukwizera oya ntabwo azarebaza amasezerano y'Imana oya ntabwo azarebaza oya ntabwo azarebaza oya ntabwo numwizigirwa ntitanga ibintu bitarasha
izi kugendera n'abantu bayubaha. Tugomba dusenge Imana igushitse ko ibiramukiwe na wewe. Nene iki kugira ngo wewe uruhusa umuzukuru ungana gutyaye. Oya. Tugomba dusenge Imana igutware neza mu bugombe bwayo ku munsi. Cyane cyane uyumviriza ufise antene. Shira amaboko yawe hejuru. Subira mu mutima, Mwami Yesu. Ndagushimiye. Numvise amajambo yawe. Ndanezerewe. Uyu munsi ndihanye. Ndasabye imbabazi. Ndasabye ikigongwe ku byaha nakoze byose. Umbabarire. Ndagomba kugendana nawe kuvuno munsi gushika ibihe bidashira. Amasezerano yawe Mana ndayarindiriye, ndayakiriye. Abadayimoni bamva inyuma, ngomba kubandanya imbere Mana. Ndagushimiye Mana kubikoze mu izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mpwemu Yera. Amina. Amashi menshi. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye ku bantu bawe ngaha ku musaraba Mana. Turabasengeye mu izina rya Yesu. Reka imigozi yose yakurikira inyuma yabo icike mu izina rya Yesu. Ndagushimiye Mana. Mwiye kwinjiza mu bundi bwiza Mana. Urakoze Mana, turagukomera mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Twongere